Dushingiye ku mafaranga uvuga yuko wambarira mzee wavuze ko amafaranga ufise nabwo ari mu mufuko cyangwa nabwo ari muri banki ariko byanga bikunda izo muzu ugenda kuzigura ugatanga amafaranga ubu maze wabanje kwanza kuyagira none kwege utogabanya basi reka pfe kumenya nk'ubyemeye basi kuyambarira kwege utofata basi ukagabanya ukavuga ati reka basuze wambarira basi 500,000 ama nimbari 80 combien millions uzikoreshe mu yani mu projet ukeneye kurabona ari igihe biranga bikunda ko ndivyo bikunda bizi neza bro ubivuga atari byo nyine ndabizi neza mu miliyoni ngo sizi koza uretse gato no musambariya miliyoni zinga nakishenda na zine nona 94 Bula wakunza BTT Buja Today TV ku mazina ni Deniston behind the camera nyene nk'ibisanzwe ni Nyama Choma nyene na presentation ndende nyene ngandi kumwe na Belly Chris hope umwe yash ubunyese kuvuga ngo tigo nibwo bwa mbere okay nibwo bwa mbere wenda ajenga kuri Buja Today TV ariko sibwo bwa mbere umubonye Belly Chris unasema James yeah I'm good meze neza yeah what's up mu byukuri jewe umutibe je arangira cyane ariko akambabaza ahantu hamwe yani nico gituma nimvuze ati nabonye ibiganiro byinshi agiye akora ndavuga ati jewe ndakine kuzohura nawe ndamwibariza ibibazo bibiri byonyene ico kibazo ca mbere ni bro kubeki wishima cyane bo nibaza yuko ushobora kubitana nabi je mvuga amafaranga nambarira mvuga life yanje nibaza ko sikwishima ubwo nubwishimiye muzino nukeka yuko ivyo bintu uruvuga vy'amafaranga bishobora kukubera nk'umutego wo kudashika ku ntumbero ukeneye kuzogerako kubera iki kubera ko urabona ari igihe biranga bikunda ko ndivyo bikunda bizi neza bro ubivuga atari byo nyine ndabizi neza mu miliyoni ngo sizi koza uretse gato no musambariya miliyoni zinga nakishenda na zine nona 94 million cyo wibaza vraiment kandi byo nabikunda Berry ufise uri mu rugendo kandi byo nabikunda umuntu usatanga urugendo afise ahantu agomba kuzogera none ukiga gute ko umuntu ashobora kuzogufa umuntu atari mu rugendo reka umukemu musari mu rugendo undi n'umwe atari mu rugendo meme na Chris Brown ari mu rugendo bose bari mu rugendo umu artiste ruhera pfuye okay nyene nindi ko ndavuga rero none umva gute mu gihe uzovuga ko wambare ama miliyoni menshi kandi atari ko biba bisanzwe bimeze kandi ugasanga mu byukuri ufise impano uririmba neza umurapere wabye ahubwo usanga ari nk'umuntu yoba keneye kugufasha mu buryo ubuna buriya kugira ngo agushikane kuri zanzo zizawe gacavuga none umuntu yambarira 94 millions umva agaca yica ibintu byose nimva yuko witega imitego birabwiye abantu bose amafaranga ari mu mpuzu ntabwo ari amafaranga afise mu nzu ntabwo ari amafaranga ari kuri bank naba nabivuze sivyo life yanje ndayibayemo kandi I'm good but nshaka support y'ibikorwa bindi je namana bivuze ku ma TV yose nimba ukeneye support ibikorwa bindi mu gihe amafaranga yose ubo yakoresheje mu muzu niumva nyene yuko naho ndabakeneye gufasha tavugano ko nimba afise ibintu bamusupportinga ko kubiko byo batobaza ko kuri supporting muri aya mafaranga akoresheje y'ama miliyoni ashe ko muri ya projet afise umuntu supportinga talent agasupportinga na target abona umuntu afise canke abona umuntu ko ari afise courage ariko Belly urizera neza kugira ngo umuntu agusupportinge biva kwanza mu by'ubumaze kumugaragariza of course nagenda kuri YouTube baraba indirimbo zanje barabitara mfise nibabona ko ntakwiye gufashwa dushingiye ku mafaranga uvuga yuko wambarira mzee wavuze ko amafaranga ufise nabwo ari mu mufuko cyangwa nabwo ari muri banki ariko byanga bikunda izo muzu ugenda kuzigura ugatanga amafaranga ubu maze wabanje kwanza kuyagira none kwege utogabanya basi reka pfe kumenya nk'ubyemeye basi kuyambarira kwege utofata basi ukagabanya ukavuga ati reka basuze wambarira basi 500,000 ama nimbari 80 combien millions uzikoreshe mu yani mu projet ukeneye 500,000 hari abandi bayambarira jemba nkene kubandi unique none sibona ko ibintu byo kukwigira ko uri nige guzo gutuma udatera imbere bro nambaye impuzu rimwe cyenda yita mu nzu sinsubire kwambara kandi uri si ego vraiment sinsubira niyo mpamvu amafaranga agenda uko ariko tuni bisanzwe ushaka supporting sini ama project menshi shaka gukora ma album ama EP kandi zose nkene bakoze zozana na video that's why supporting Belly Chris ni bon cause ubona ko afise target kanaka kandi afise shaka yeah ndo hivyo none umuntu agusupportinga gute mu gihe amafaranga yawe yose uyamaririra mu muzo kuko nta kuntu uvuga ati ufise indirimbo mbagwa usi ariko ugaca usanga ngo ukukoresha amafaranga menshi ugaca ngo tingo ni gusupportinga no gusupportinga gute baza ati kweri ko umuntu ashobora kuba afise imodoka zibiri umugore n'umugabo n'abana kwa afise imodoka ugasanga arabaye mu nzu demo atarari inzu yabuze kuriha bisigura iki just urashobora kuba urumo artist cyangwa umuntu wari wese muri life kanaka hari ibintu wipangamo kandi ibyo wipangamo niyo mood yawe bisigura urashobora kugura imodoka udafise aho hano ndatangura kugura parcela kubaka inzu ikagufa y'uburofa imodoka ntunamubazi hawo umuntu ajya nabi kandi afise amafaranga menshi hawo umuntu aba afise amafaranga make mwakajya neza sadi umuntu wese hariho swing yiwe je swing yaje ni kwambara je mba nkene ndenganye hajya bavuga ati ebana
hanafi zo ntiyegera urumva nicyo mba nkunda that's why mba nyene bagume bankrasa je nyene ataho duhigano niyo mpamvu rero kwanza nipanze mu muzu rero indi support ndekene mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Okay, ari kintu uvuze cyabye ngo ngare abantu usanga bafise imiduga ariko bakaba batarariha inzu. Urumva uyo muntu we birorosha n'umuduga kandi uwo muduga ubugaragaza valeur yayo ku buryo nubwo ubura amafaranga byomugora kugira kuvuga ati ngo ndagusabye ume ufashe amafaranga makeya ndihinzu kuko umuntu yomubaza ati ni gute umuntu ariko nyene inzu ashobora kumutahura kandi abazi yuko afise imodoka avuga ati niko necha avuga ngo inzu kwiri ha 500,000 cyangwa 300,000 bigenda gute ufise imodoka ya 20 million nturi hinzu ufise kuko imodoka siyo iri hinzu imodoka ni yagiramwe ntabwo ica amafaranga uko anyumva that is true je nimba amafaranga ari mu mpuzu deja kandi ntegeza kubaho nambara kuko ntitwaremwe ngo tugende turi gusa sivyo ubu nimba nambara amafaranga menshi ubundi akambarira make kikuru ni kwambara nibisanzwe nyene life ni kwimeze nyene bisamuze ivyo jinda bitahura ariko dugishige kuri ico kintu cy'umuduga wavuze nyene umuduga umuntu ashaka kuwugurisha nubwo waguze miliyoni 200 ushaka kuguza miliyoni 10 yanzu kayiriya ariko izo ni muzu wambona umusovuze kwa wambariye 94 million sivyo none mugihembazi neza ati nubwo nova mvuye kugura imuzu zanje naguze 25 nyizigura zinana nazambara ngiye kuzigurisha kandi ashobora no kuronka amafaranga 10,000 none wumva ubibiyere bizoba bimeze gute muge ukiraho je namuze ngurisha ndazigaba ndagaba je singurisha Daily Chris uyu mucema grounds impamvu yani zisho gukorana ikiganiro nawo ni kubera ko mu vy'ukuri bro kwa chamera mbe congratulations urapa bien thanks sana kujya indirimbo Merina yani ibimeze fresh kandi nakoze neza nyine sise byonye rero bikanambabaze rero ukuntu aho kuza ufata umwanya munini yo uvuga amajambo atwika cyane mu gukora akazi kawe ka music nyine ugasanga nyine majority kenshi ibyo je mvuga ibyo abajournalist ahubwo n'amafisike baje ibyo mumbaza n'ibyo ndabishura nyine ibyo ndabyo sije nibaza of course ndeho kwishura cyo bango nakugaye urumva rero yani ibinya biri ku nyungu yawe mudama kubera ko nimba abajournalist song iri kuri YouTube barayizi rero na song nayivuze ko kenshi no nguma ndayivuga ko kandi mbaje about song ndamishura c'est simple so ivyo ndavyumva mze je kibintu yani ngishingira ko ni ca kindi nyene gusa yani ayo mafaranga urukunda kuvuga yuko ufise mugiye ubo basha basi ndakubaza ikintu kimwe bro umaze gufasha nk'abantu bangahe dufate bo mwibarabara nyene ibintu nk'ivyo bangahe boje nibaza nguma ndabisubiramo amafaranga ari mu mpuzu ntabwo ari mu kubira cyumva yuko ufasha ni gute wumva yuko wokoresha amafaranga je nta bintu byatari ndatanga ariko abo duhuye mfise icyo mbafise ndagitanga kandi singoma ngo ngukunda gitanze umagare kamera urumva rero wowe ufata miliyoni 90 ukazambara ari abantu hafi nko yani nk'ijanari anya bariko bararira inzara wowe ukazishira ku muzu no ndakubaza nti yabanze njire kwanza mzee banze njire kwanza ko ndakubaza no ndakubaza nti aba boss dufise ngaha mu gihugu ni bangahe kubera iki bajya abantu bari mu barabara sindigera mura nabo je ndikungana kuri babandi ndikumvugana nawe ko ari we umaze guhura nawe kandi ukavuga yo wambara amafaranga menshi muce make wishimira kwambara impuzu zimvye kuruta kubona ko abantu boba bariko barapfa nakubwiye nti rero ndashobora kuba mfasha ntubimenye wewe ugasanga n'undi umuntu uzi ko afasha kubera kubona yabikwetse kuri kamera me ntubimenye ariko ikintu cyose uzi ukuri wese ni Imana kandi nimba no bamfashije je sinerekane kuri kamera ico no mafise cyose sinibaza ko Daily Chris ashobora gukora ibintu nk'ivyo ngira kamaro yani ntibigaragare muri kuri kamera no that is not true ivyo bibaza sivyo sha bro nimba ubasha kuvuga yuko wambara amamiliyoni kugaragaza izo muzu zawe ni gute utogaragaza ugiye gufasha nk'abantu nka babiri bonyene kubera mbona ko no reason nta mpamvu nta mpamvu kubera ko gufasha ni gufasha si ngombwa witape ushimirwa n'Imana kuko ujya ufashije se wagufasha nawe ufashwa n'ujya ego pour remerciement ariko Imana ni gufasha kuko nta bibazo byinshi ndamufite Daily Chris nyene byarizo nyene gitene nyene kuzomubaza muye nawe kuntu ashobora kuba yambarira nk'amafaranga menshi cyane ariko akaba atazi umubare w'abantu yo bafasha barira inzara ari hanze akajambo kamwe ku bakunza Buja Today TV mzee ndabakunda cyane Stone ndabakunda cyane kabisa ubwo nyene mwabyumvise guys nyene nta byinshi bise byo kuganira nawe nyene byarizo kora ndabifitiye amatsiko mvuga ati muzi nzohura na Daily Chris nzomubaza ico kibazo yani ivyo bige bibazo bibiri kijya cyambere natangure n'igico nyuma cyo kuvuga kuba yambara amafaranga menshi ariko ari abantu benshi nyene ibintu nk'ivyo n'indirimbo nshasha urakoze kameramani kunyibutsa aho yari kijya ndirimbo waramaze kwivuga kenshi igenda yani ijya ndirimbo baramfira ndi uzosohora abantu busaza twabako batwara amada umuhungu atwara inda kuri igenda ego itara naso ego yagiye kuyumviriza just ahantu yari iri
kwa yari afise hip hop ati none indirimbo yanje nayisohora Belle Chris agomba sohora singowe acagenda kumviza kwa yakora muri Wasafi na no muri Waka bisa cyane kumviza umuntu ayifise giso akiyumva gusa your rise atatwarinda cha so na video yiwe twarinda ariko tu ni bon abakoga nabo baragowe ndaki gusa ndiko ndipanga ku mafaranga menshi juste kuko nina yamara gusohoka bagatwarinda bico bisaba ko agenda bamenya ama pampers y'abana problème man yari uburero abavyeyi bitegure ababonye abakoga abana baba batwaye amadani bavuge ko ari abahungu baye bate so awe ni atwarinda naza kwagiriza yani zari indirimbo yawe basha abantu naza ndonde azarondera iyo ndirimbo ko ni wose w'umwana basha abantu nk'abanya mu gihugu baba bakenewe juste kugira ngo nyine bacanga mushinye ne industry nyene ibintu nk'ivyo ariko muzejeye kweri kama usaidia kibatu mzee kweri wambara amafaranga kweri ndabafasha si ngoma gusa ngire si kandi tubafasha mu byo bitandukanye Yene wakunzi wa Buja Today TV nimwobaho muherereye hose umutumire wanyu no munsi yari Belle Chris yene umuzingo mundiri witwa Merina ndagufana nyene nimwobaho muri hose kandi murakunzwe peace